Hello guys, bakunzi ba Fresh TV Desa 57 twongeye kubaramutsa ubugira kandi tubaye ikaze mu kiganiro cacu ico nshoboye uyu munsi duse umutumire mushasha arimo ibintu bibiri ari benshi bashaka kuba muzi muri kimwe ariko umunsi ngiye kumenya n'ikindi reka noneho tumikaze twidondore maze twinjiye mu kiganiro cacu nyezina iwawe kama Nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Ego murakoze cyane. Ku mazina nitwa Jérôme Joël. Ego turabaye ikaze rero Jérôme muri studio zacu za Fresh TV. Murakoze cyane gose. Ya benshi rero murazi mu muzimu bitandukanye mu muzimu ndirimbo bamaze kumenya ahantu mu muzi nubwo yatwidondoye aciyemwo agace gato ariko maze kubona ukuntu yambaye muce mwibamvira no munsi cyo tugiye kuvugana naso kuririmba gusa ariko tugiye tubwira nibindi ashoboye nko turi mu kiganiro icyo ashoboye. Jérôme benshi bakubasanzwe bakuzihe turetse twanze twiheze gato uyu mwambaro. Bon benshi barashobora kuba banzi mu God Believers indirimba. Ego. Ariko turavye uyu mwambaro naho? Mbo mwambaro novuga ati nikindi kintu cyakuza ati ni umuntu muganga bitandukanye na God Believers. Mbo mu Kirundi novuga ngo ndo mukinjisi uwo benshi bita umukwizinye. Aha, bisigaye no tugiye gukinjika. Nadubiye. Jérôme byo yakuje mu gute bitanguye gute kugira ngo ushobore kwifatanya kuririmba noneho no gukinjika nkuko wakivuze tugikoreshe gutyo. Bon nakuze ndirimba nkuko benshi babizi. Mugabo umuntu ari karakura hari amashuri abari kariga arakurikirana. Rero hageze ko ntori gisata nakuze gusa nkunda ibintu byo gukinjika. Nakuze ndabikunda rero hageze ko ntori gisata nzo kuyiga nararondeye amashuri agigisha ibintu byo kinjika canda yakurikirana rero maze guheza amashuri canda tangura rero kubaho ivyo nize mbega mu rundi basanzwe bafite amashuri avyigisha canke n'amafarmasi umuntu ashobora kugira nkaza canke haje nko kundi muntu nka Francis kuko acamumenya umuntu akamurondera kugira ngo ashobore kumwigisha canke ari amashuri nyene yezina yigisha ivyo mbo hari amashuri nyezina vyigisha ko nka je navyize mu ishuri inyuma y'amaformation peut-être no banagize yo kongereza ubumenyi nakwiye ku ishuri muga notion de base y'ibintu nzi navyize ku ishuri. Ego do bifata nk'igihe kingana guteje mbwa gushaka kwiga gushikaho uwo gutumye nko mu rubanza ugategura ibintu bitandukanye bifata umwanya ugana gute? Bon ikintu cyose uri kuraciga bivana kwanza n'umuntu ingena gikunze kubera nk'ubu hari abantu usanga twariganye ugasanga twaranahejeje ishuri mugabo ugasanga nta n'urubanza bashobora gukora rero ikintu cyose kivana n'ingene ubuciyumvamwo c'est vrai je namaze imyaka 4 ndi ku ishuri ryo kwiga ibintu byo gukinjika mugabo muri iyo myaka 4 nyuma y'imyaka 2 maze guheza pariye ya mbere donc nari capable yo gukora urubanza rwari go gose hama iyo yindi myaka nace ndayiga kugira ndoze niveau d'étude no kuduza ubundi bumenyi ntari bwaronke muri iyo myaka 2. Mbega nka Jérôme canke undi muntu bakora nka Jérôme atandukaniye n'abakinjisi dusanzwe dukoresha mu miryango yacu mu ngo zacu? Abakinjisi turi kwinshi bivanye n'ubumenyi dufise hari abakinjisi ushobora gusanga ari umu specialiste mu bintu vy'amahosete dans mu mahotel hariho difference rero y'amahosete yo mahotel n'amarosete abantu bakoresha mu manza n'amahosete abantu bakoresha nko mu makafe resto urumva ni ibintu biba bitandukanye rero nko kuri jewe ngerageje kwivuga narize cuisine iyo myaka 4 donc ayo ma partie yose narayize ibintu byose bakora muri zo mpande zose naravyize ku ishuri donc ndi capable yo gukora cuisine hano ahariho hose. Ego uko wavuze hose ashaka gukora. Ego imbere ko none tuza kwinjira ahaza ko tugiraga hose ashaka kudutegurira kuri no munsi nk'umuntu ashaka kuba ashaka Jérôme nko mu rubanza yo mukura hehe yo muronka gute? Jérôme ko umukeneye arashobora guca ku rubuga rwa page ya Facebook ni Jérôme Joël Kukamana ugiyeho ucubona ibikorwa maze imisi ndiko ndakora ibikorwa byose nkora urabisanga ko bijanye n'ibintu byo gukinjika. Ego mbega abagadi biribazi bose bo basanzwe bakora nk'aka kazi ka Jérôme canke numwe muri bo mukora groupe yabo ni Jérôme wenyine abikora?
Bon, God believers vraiment bafise ni jeje nyene ndabikora ibi bintu abandi bafise ibindi bakora nyene bivanye n'ivyo bigiye ku mashuri yabo. Ego none kuno munsi ntumukoresha iganire gusa rero reka acagenda atweretse akantu ashaka kudukorera atubwiye ko kitwa hama mwanya muto twinjire muri cuisine akadutegurire tuza kugaruka tubereka akantu aheje kudukorera. Ntego nta ngorane kabisa. Uza kudukorera akaruhuko kaba kitwa gute? Bon, nkore salade du chef. Naga salade keza karyoshe no ku maso gasa neza. Ndazi abaza ukabona baraza kunezerwa gose. Ego mugumere natwe rero reka twinjire muri cuisine muri kano kanya adutegure kana gahosete hama tuza kugaruka tukabereka murakoze. Nkuko nababwiye rero namaze kwishikirande mu gikoni aho nabemereye ko tuzakora salade chef. Rero nkuko nabemereye mu gutangura kuyikora tumanza tukabereka ibintu biyikozemo. Hama turahera kuri leti ni mubona hano carotte, concombre, oignon blanc, tomate, hariho amagi, hariho jambo, fromage, magi, l'huile d'olive hamwe na mayonnaise. Hama niki naco gira tworoye gukora ari ibikoresho bimwe usanga tuba dufise dukoresha nk'iyi kuto econome n'iyi kuto hamwe ni rapeze kugira tworohere gukata burya buntu buto buto twama tubona imisi yose mu masalade. Rero kaba nkako rero cha dutangura gukora cha dutangura tugatonora concombre tugatonoresha ya kuto econome nk'ingene twabibabwiye. Ubu naho ngira nkate leti nza gushira kuvanga mu bindi. Ubu naho ngene mubibona shaka ndape ikaroti hamwe na yambuga itanabereka twita kuto economique. Mbobo naho ndiko ndakata igitunguru nko mubibona tugikata circulaire mu nyuma turaza kubitandukanya kugira ce tushira muri ya salade turiko turakora. Nkuko nababwiye mwabonye ko mpejeje gukata ibitunguru imbere yuko ndabivanga na vya bindi nagenda vanga kubera ibitunguru biba bikaze ca tumanza kubishira hano mu bole tugabikura ubukare dukoresheje vinaigrette. Rero nto ibole yanje ntegezwa kwanza kuraba ko imeze neza. Mu gihe idasa neza utezwa ko bufise serviette nziza imeshe neza uco hanagura kugira ukureyo uducafu twoba turiyo. Hamumaze guhanagura uco ufata vya bitunguru ukabishira muri bowl vyose hama ugaca usukamo vinaigre kugira ikure bwa bukare bw'ibitunguru. Umaze gushiraho vinaigre ntushiraho nyinshi ushiraho nyene dukeya kubera vinaigre ibikaze ugaca ucishamo vya bitunguru. Ubu rero bimwe nakatagura byose biri mu kabase kameze neza gasukuye camanza rero kubivanga kugira byose bivangana imbere yuko candunga ibindi birungo biba bisigaye byose ngaha kugira ya salade nababwira ko ari salade du chef ibe salade du chef koko. Maze guheza kuvanga neza nshiramo aka vinaigre gakeya kugira ya salade yanje ize koroha gakeya gusa. Hama maze gushiramo aka vinaigre gakeya camvanga umwanya mutoyi. Hama maze guheza kuvanga ca ntangura rero kurunga vya birungo vyanje mpereye kuri mayonnaise canshiramo l'huile d'olive kugira ya salade yanje ni nabandi ko ndayirya ize kugira gu mu kanwa nze kumva yuko iryoshe. Naho nyene canshiramo dukeya sinshiramo vyinshi ko nasizemo vyinshi bica bireka nk'amavuta kuko namavuta nyene. Maze guheza camfata za magi zanje nkaca ndazishiramwo imbere yuko camvanga n'ibibindi.
hama maze guheza kuvanga murabona ko namaze kuvanga ya mayonnaise l'huile d'olive na za magi haba hasigaye uko ca ndayitresa ku sahani kugira ca shirako ibi bintu biba bisigaye kugira rya zina ry'ubushefu rero muce muribona neza biri kuri assiette ariko imbere yo kubidesera kuri assiette umanza kudegista kugira wumve yuko ibintu utanze bimeze neza. Nkamu nyuma yo kudegista numva bimeze neza yuko nshobora kubiserva umuntu kandi akabirya anezerewe. Ndiko ndadressa ya salade yanje kuri plat, ndiko ndayidressa ndayikora muri bassin undi yaranje ku buryo iyi sauce vinaigrette ibiri ndani ntayishiramwo kugira ntize gutuma uko salade yanje umwanya iza kumara igenda irafa. Rero aha ndiko ndayidressa maze kuyidressa uku ca nshirako rero vya bindi vyari bisigaye vyose. Bo ya magi ca ndayakata nko kubiri donc igice kugira nyene decor muga bivanye na decor ubushaka ushobora kugira agapande kamwe. Hama za jambo do Paris zanje ca ndazikupa selon ingene mbashaka decor yanje imere Abakozi ba Fresh TV mwamaze kubona ko Jerome yatubwiye nticyari bitito mwabonye akantu dutegure n'akantu keza cyane gose mumwifuza namwe mutundi dukwese twese dutandukanye arashobora kutubategurira burya Jerome kantu kakajya kafasha umwanya ngana gute bo akantu katarenze n'umwanya muri koroshe umuntu ushaka gukora umwanya wose akantu nkakajya kafashe 20 minutes gusa. Yego aha muri 20 minutes waruhejeje muri 20 minutes nari mpejeje neza kabisa. Yego nk'umuntu ashaka ko yifuza Jerome kugira ngo azomutumire nawe mukore nkaka canke mu Rwanda bitandukanye canke mu restaurant iyo musanga he atubwira ingene ashaka kumutora. Je kuntora byoroshe ku bantu abariho hose aho buri hose woja kuri page yanje ya Facebook ukandika Jerome Joel Kukamana hariko nimero zanje za telefone hariko na adresse yanje uciye kuri urwo rubuga urashobora kuntora byoroshe cyangwa ukandondera ku nimero ya telefone 71 377 747 aho cuntora direct byoroshe cyane gose. Ego rero ntitwibagiye wa mwanya mwiza w'utuntu n'utundi utubazo dutatu canke tune tw'umuzima busanzwe Jerome agiye kutubwira. Jerome God believers undi gisigura iki nko mu bantu bashobora nk'abanyokuru bashobora ko ataciye ku ishuri akumva God believers abayumviki. God believers bisigura abizeye Imana. No mugwi mvuga butumwa dukoresheje umudiho wa capella. Ego mbega God believers burya hari indi migwi twovuga igomba gukora nka God believers hari nka za SMS hariho za VCT SMS tuvuze SMS isigura iki majambo yose Sons of the Morning Star. Ego MTC MTC Modern Conquerors. VCT VT no okay VT ya Victoria's Team. Okay. Mubise ko sabazi ntiyazi God believers bonyene je hamwe umunsi wa mbere akantu kambe yatangiye gutegura umunsi wa mbere nka experience ya mbere yateguye gake ndikonda ko gukinjika. Ego no nari nkiri kwishuri sindavyibuka vraiment. Okay Jerome dufate ko agiye muri cuisine ikintu ca mbere atangura gukora bitatu vya mbere akurikiranya imbere yuko atangura gukora ka hose tagomba tegure n'ibiki. Ica mbere no gukora isuku aho shaka nkorere. Ica kabiri gukora isuku ya materiel. Ica gatatu kugira mise en place ibintu ushaka gukoresha. Isigura nire ntabarazambara azambara heje gukinjika. Oya twavuze bitatu vya mbere twansagoye mpeje murakoze cyane rero Jerome turashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu Fresh TV. Namwe mwakoze kuntumira muri studio zanyu. Ego murakoze cyane. Murakoze gose. Bakozi ba Fresh TV 257 turabishimiye uburyo mudahengeshanya kudukurikirana mwabonye ko abaririmbyi bacu ba gospel ntibaririmba gusa nko bavuga ngo baguma bicaye barindiriye dufaranga hajye muri God believers bisigura ubuye arashobora gufinansa ndibaje Jerome bimeze gute indirimbo twayikoze. So turabuze kandi kuzamura like na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu ku bwinshi dushimira na Best akomeza kuduha ama image meza Imana ibaheza gihe.